Amatoni agera kuri 4 y'intete z'ibigori niyo Abenegihugu bashika 60 bari mu migwi itatu bo muri komine Isare intara ya Bujumbura bimbuye ku magenekerezo ya 19 na 20 Nzero umwaka wa 2023 ku murima wababa ihegitari n'inusu. Intunganyo y'uwo murima bimbuye bawufashijwemwo n'ishirahamwe Amizero Mashasha. Claude Dusabimana umuyobozi w'ikigo Amizero Mashasha aradusigurira intumbero bafise aho bakorera n'abo bakorana. Rero mu ntumbero yo guteza imbere abenegihugu, abantu bafise navuga ubushobozi buke mu vyerekeye ukwibeshaho mu buzima bwabo bwa misi yose, niho rero twatoye navuga intara zitatu, ni kuvuga intara ya Bujumbura, intara ya Bujumbura meri n'intara ya Muramvya. Rero dufatira mu gisata c'uburimyi mu gufasha mu kurinda navuga mu kugabanura ubukene na cece no kurwanya inzara. Rero hazi umugambi ukoresha ubuhinga bushasha mu byo kurima, ariko ubwo buhinga bukaza mu byo twita mu kinofunofu chaîne de valeur, mu camake no kuvuga haraba umugwi w'abarimyi, hakaba umugwi w'abahingura, hakaba n'umugwi w'abadandaza. Turabaha inyigisho zikwiye cyane mu vyerekeye uburimyi, tukabigisha abahinga babigisha ubuhinga bwo kurima, tukabaha imbuto ziroboye, tukabaha umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu, tukabaha rero n'umuhinga agenda arakurikirana kugira navuga nti bazibaronke umwimbu mwiza, kugira uwo mugambi ucuba nk'akarorero muri komine tuba twawushizemo. Nuko twaje muri komine Isare kugira tubahe twereke muri komine abenegihugu umugambi bofatirako kugira bave mu nzara kandi biteze imbere. None kugira bashike kwihangiro babigenza gute? N'ubu nyene twumvirize umuyobozi Dusabimana. Kugira baronke uburyo, uwo mugambi ubanza ugakota amatongo yabo kandi asanzwe ari yabo, hama bakaza kurima. Bariko bararima, turafata barima tukabaha agashirika bute ku munsi ko baje kurima, tukabaha n'imbuto. Ni kuvuga rero twe tubasaba muri rusangi inguvu zabo, tugasiga bagize nk'ubwigenge butoyi mu kuronka ivy'imbuto, mu kuronka ico bafungura no kuronka uburyo bikenuza mu bindi bintu byose bitandukanye, imiryango mito mito. Ababenegihugu barashima uwo mugambi kuko bahungukiye vyinshi. Akamaro twabonye, baradukoteye itongo aho turima, badukoteye ingwati barazitanga, ubu rero twarakoze baje baratuzanira n'uyo mwavu turakoresha byose. Twe twatanze inguvu gusa, nta kindi twatanze, bisigaye byose nibo babitanze, kuva ku mwavu w'ikirundi no w'ikizungu n'imiti yo gupompa n'amarozwari yo kuvomereza, byose barabiduhaye. Kandi hari akarusho kanini ukuntu twakoze, twarimye navyo twari tuzi, baradufashije mu byinshi, baratwereke ukuntu turima kijambere. Niyo bimbuye ntibiba bihereye aho, kuko iryo shirahamwe rirabakurikirana ku mwimbu baba baronse. N'ubu nyene umuyobozi Dusabimana aratubwira ingene babigenza. Rero nkuko mwabibonye umwimbu urahimbaye, ubure hace haza umugwi rero wazohingura n'umugwi wabazogurisha nazogira urudandaza, kugira ivyimbuwe bice bigugwa nabo badandaza, naho nitwe tugenda turafasha tukabigisha ubuhinga bwo kudandaza bita marketing, bakamenya ingene barondera abakiriya, bakamenya n'ingene biteza imbere, bakamenya n'ingene babika ibyo bashobora kudandaza canke gushora, hama gutyo tukabigisha n'ubundi buryo ibyo twita amasirike, no kuvuga uburyo ufasha abenegihugu kumenya kuziganya no guhanahana amadeni, ariko biciye mu buryo bwa none tubaherekeza. Twe rero turashima ukuntu badufashe mu mugongo, n'ubu barashadufashe mu mugongo, barashabandanya
turabashimiye rwose nta kuntu twumva twobivuga koko twarashimye rwose. Radio television RTBB ni vyiza ry'Uburundi bwiza.